bishasha na ko bavuze ati kwera iki shuwa y'Uburundi ni ukuvuga iyo bamaze gutegura ijya competition haraba appel d'offre y'amakandidature turatanga amakandidature nk'ibihugu hanyuma rero bagaca bahitamo tugero twatanze kandidature yacu barayemera umva iyo umaze kubitunganya rimwe kabiri ni ukuvuga ico kintu bise iya avantage yuko kiba selectionné ku bijanye na nouveauté muri competition ku bisanzwe ikunda isanzwe iteguye ni competition de mondial standard ifise amanorme igirako ni ukuvuga rero les normes ziri zose zikwiye urumva ibigumare vya bindi gusa gishasha nuko hariho ibihugu turiko turabona bitari byaje muri competition birimwo nk'ikiri bobo marquable ko gisanzwe ari ico gihugu gifise donc gitwara le drapeau mondial ni Brazil kwisanzwe ya mbere muri Volleyball Beach va Brazil irimo ariko harimo n'ibindi bihugu byinshi nabonye nka za Lituania za ibya bihugu byo muri hafi ya Asia byinshi byandikishije bitari ubwa mbere bitari byaje rafa pase nibaza ko byabonye yuko peut-être icyaunza kuza choraki tacagihari ego hama kubijanye n'amadefi gushika ubunye ibyo ntiwotegura urubanza nkuru competition nk'iyi ikomeye do mondial ngure utugorane tubiho mugabo gushika ubu nitwovuga ko ari ingorane kuko iturananirwa gushika ubu rero bimeze neza murakoze.